Numunezero gusubira kubana namwe bakunzi b'ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro canyu ikiganiro cacu ikiganiro c'intahe ni ikiganiro turabira hamwe ivyo umwami Yesu ariko arakora mu buzima bwacu mu buzima bw'abamwizeye. Intahe no munsi tuza kurabira hamwe ni ya Dr Michel Nsabiyumva, uwo nawe numwe mu barokowe na Kristo, aho yahora yibaza ko yakijijwe, yahora yibaza katavyaha akora, ariko umunsi umwe ijwi ry'Imana riza kuri we rimutegeka kwihana, rimutegeka gukurikira Yesu. Ntivyoroshe kavyemera, ntivyoroshe kakurikira umwami Yesu, ariko mu nyuma Imana yaramwigaruriye. Reka turabire hamwe uko vyagenze. Yatanguye kubona Imana imugendera mu gihe yari yiga mu ishure rya gisirikare ryo muri ISCAM. Dr Michel avuga ko yumvise ijwi rimutegeka gukizwa. Je nakuze ndi umwana mutoyi mvukira yoruguru kujya ko abandi benshi, hanyuma ndiga primaire muhira twarasenga, abavyeyi baradutegeka kuja gusenga, tugasenga kujya ko abandi bose kuwa Mungu, dukora n'ibindi bikorwa. Navaho nja muri secondaire Igitega kuri Senede, dusenga kwa kundi nyene tuja mu misa kuwa Mungu, hanyuma haragera igihe nja muri ISCAM. Ico gihe rero niho naboneye Imana, kuko Imana mu bisanzwe ntipfa kwinjira mu muntu. Mu buzima bwanjye narabibonye, habanza kuba des circonstances, haraba prise de contact, niho utayibagira. Mu bisanzwe hari abantu bahura n'Imana bababwira ati ngo wakire Yesu kaza gapfukama, n'abandi bantu baca mu circonstances. Je naciye mu circonstances, ndi muri ama circonstances nja numva ijwi rero rimpamagara. Je nari muri ISCAM niga muri medicine 4, hanyuma nsanzwe nkina basket, ndikumva mu cumba ngiye kuri tele yitwa Tele Omnisport yo muri ISCAM, abahazi barahazi. Niho numvise ijwi rimbwira mu Kirundi, ijwi rimbwira nka commandement, kubera Imana mu kuguhamagara burya iguhamagara mu rurimi umenyereyemo. Iyo uri umurimyi iguhamagara muri yo langage, iyo uri umudandaza etc. Rero yaciye impamagara kubera twari turi mu by'igisirikare, yaciye impamagara muri yo langage y'igisoda, kandi numva mpawe itegeko ryo gukizwa. Nari naranse muri jewe, nari narahiye yuko kubera je me croyais saint, niyumvira ko ndi umuntu w'umweranda. Nico gituma ukazokumva umuntu yitwa paye gentil, n'abantu bari difficile gose. Paye gentil ni umuntu afise ibikorwa vyiza womenga nta ngorane n'imwe, mugabo ari umuntu Yesu atarinjiramo. Rero nari muri abo bantu bitwa paye gentil, nitekerereza akora ibikorwa bansavye, nigize kita amategeko. Mugabo rero Imana igatuma abantu, ndibuka nk'umuntu yitwa Ngendakumana Jean Claude, ndamuvuze kuko yaraje kenshi Imana imutumye, kambwira ati Michel ukwiye kwakira Yesu. Namubwira nti je Yesu naramuvukanye, Yesu ndamufise, je wamfashe ndiko nkora iki? Nkabona abandi bantu benshi Imana yatuma, mugabo rero Imana iratindira abona neza yuko atamuntu je azonkonya, atabonshobora, parce que la conviction n'ikindi kintu, ibintu umuntu yibwira bitandukanye n'ivyo Imana imuvugako. Navuga nti je ndakijijwe kuko je nta byaha mbona ngendera, nta muntu nakoreye ibi, umuntu maze kugira nabi nambwira. Mugabo rero Imana imaze kubona yuko mfise iyo directeur du cœur, ikihengera umunsi umwe rero ngiye gukina basket un certain après-midi à 15h, ndiko ndaduga ku escalier ngira shikire tele ya basket, nza numva ijwi rivuze ngo ucukizwa nka commandement. Mfise umenga ni commandement militaire. Hanyuma ndiko ndagenda gutyaye, ndangira umubabaro, numva iki kintu kimbwiye, iri jwi je numvise ntabona umuntu, rirateye ubwoba. Teza kuba ari Imana je nahakana ko je ko narahiye ko nazokwakira Yesu. Navuga nti je ndamufise, ngira umubabaro. Mugabo nariko ngenda gutya, ndahindukira ngira chemin inverse, subira muri cya cyumba narindimo. Naciye mpindukiye ndagenda nsubira mu cyumba narindimo, nca ndicara ntekereje nkuko nyene meze uko, ntangura kuvuga ngo Mana akaba ari wowe umpamagaye, subira mu bya bindi numvirize. Kandi umenga ntihenze, umenga navuze mu minota 30
nicaye ngaha ku gitanda muri 30 minutes ubisubiremo cyamenya kuri Imana. Kandi ibyo naho nabivuze nari mfise ini conviction ferme ivuga ngo je sinzokizwa. Ko naravuga nti bagiye abantu bavuga ngo barakijijwe ndabona amakosa yabo. Ndabasumbye ubugororotsi. Kubera kwihenda. Après 30 minutes nza numva ryajwe isko napere voix audible kujya wumva umuntu numvise ijwi rimvugiramwo nkaryumva riva hariya ryongera rimvugiramwo kandi ijwi ry'umugabo ririmo no kwemezwa ririmo n'itegeko bashaka kuko ari abantu bakizwa ku neza kubera bumvira n'ingoga n'abandi bantu bavuga ko ari intumva Imana irinda gukubita irinda kubwirana ton nini rero nandi muri abo bantu je byagoye ko ndavyemera directement mugabo iryo jwi rya kabiri rije naciye numva umubabaro kandi mugabo ndafata ingingo n'ubu ko ntazokizwa mugabo iryo jwi naryumvise bica bigarukira ngaha ndabandanya ubuzima bwa misi yose ngenda kwishuri kuri wa Karede ngaruka muri Skamu dufise na bisi tutwara ikatugarukana. Ijwi rimubwira ibyo gukizwa ryamuteye umubabaro arigeza kenshi ashaka kumenya nimba koko ari Imana iri kiravuga ntivyatevye riragaruka ariko naho nyene akomeza gukomantaza umutima. Hanyuma rero Imana iratindiraza iraza ikacisha mu ijwi ati ega nije naguhamagaye nije nagutoranije ndavyanga hanyuma mukubihana rero kugira ngo ndayitsinde naciye ntangura gusenga kenshi aho nari nsanzwe sengera ndavuga nti jewe ngomba rero ubu rero imisi yose ngende nzoze ndatonda imisi yose aho kuri iyo katedrali nasengerako ni kwanza ndondera kwiyandikisha mu baririmbyi niyumva ikoze gukorera Imana no gahenge ntonze imisi yose nawe ndo neme nguye kuri wa Karede kwishuri nkaca ntonda kuri katedrale nkaca nsaba ko nja mu baririmbyi ibyo ntibizoba bikunze rero ntangura guharira n'Imana uko nyene nkagenda ikambwira ati siho ndagushaka Imana ikanyinginga nka ngiye kwishuri nkagenda ikambwira oya nkayangira natangura kuyibwira ngo genda uhere kuri mukuru wacu twe turi benshi genda uhere nkayibwira izina ry'umuntu we wacu genda uhere kuri natwe je ngirandwi genda uhere kuri nimero ya mbere hanyuma Imana muga ntiyabiretse mugabo mpwemu yerekangubira iruhande Imana iranyinginga gukizwa ikambwira kandi nta ico cette fois là nta muntu yaguma ibwira jewe nyine kuko yari yamaramaje yuko jewe ntegezwa kwihana kune narahiye je ko ndazopfa nkijijwe. Inyuma yo kumwinginga inshuro nyinshi Imana yahavuye ikoresha inguvu mu kunyuranya n'ivyo yibwira ko vyo mukundira ariko Michel we yakomeze guharira nayo yahavuye yigira inama yo guhanuza abo yibaza ko bazi ivyayo kumurusha ariko navyo nyene byabaye iby'imfa gusa. Kirambwira umunsi ikunyankiye nta kintu nawe kizosubira gukunda muvyi wawe ndavuga ni karabaye rero ndavuga ni jewe ubu rero ndiko niga medicine ndi n'umusirikare ndiko ndondera ibintu bibiri officier ibintu bidogiteri habuze kimwe hazokunda ikindi mugabo jewe ivyo byo kuja mu baporoti navyo nemera kuko papa navyo yagiyemwo mama navyo yagiyemwo no muri famille nta numwe arimwo none jewe ubuye navyo nzojamwo ubwo Imana rero iranyemeza ikoresheje inguvu ubwo ndibuka yuko ngeze muri medicine 4 nyene Imana yarambwiye ati kizwa yasubiramo kizwa amezi ashika 8 imaze kumbwira ati nta kintu kizobishobokera rero niho nabiboneye niho nabona muri medicine 4 naciye nyoberwa byagenze gute mfise umwete ndakora nkagira umwete mwinshi mugabo ico gihe nariga Imana igacifata yanteje akantu kitwa amnésie abaganga barakazi n'akantu kitwa amnésie ni kuvuga oublier c'est une maladie itera kwibagira uvuga wafashe nk'ibintu biri mu mutwe ukacuvyibagira nafata nkagenda nkiga amanota yitwa pathologie chirurgicale zangaruku n'izindi twa anatomy nkaziga mugabo fasha ndazibagira nkaca ngenda kuri wa Karede atakintu kimwe kiri mu mutwe
nico camviriyemo kunanirwa mu mwaka wa 4. Benshi ntibari bazi gituma nananiwe abo twigana bariko barakurikira kino kiganiro mugabo naciye nanirwa kandi nkananirwa jewe ndabizi gituma nanirwa kuko twagendana n'Imana ijwi rimbwira ngo uranyankiye nanje ntuzorengana. Ndibuka n'igihe kimwe narafashe ingingo yo gusaba ikonje, ndafata ikonje ndoge hari iwacu mwaro basi ibintu byo kuvugana n'Imana ngira biri Bujumbura gusa, ndafata ingingo ndagenda ndaduga, ndafata ikonje ndaduga, ngeze aha muri rirare ndiko ndaduga niho sije mura perevye ko haciye imyaka ishika 20. Ndayibuka ko ijwi ryambwiye ngo utanyemereye no kuragira zirya nka ntuzobishobora, hanyuma uzocufira mu vyaha. Nsanga Imana ntivugira Bujumbura gusa, naruguru iravugira, ndagaruka Imana iguma inyemeza ndavyanka. Hanyuma umwaka uratangura, ndananirwa mu wa 4, umwaka usubira gutangura, nza kwiyandikisha. Ijwi rirambwira ngo naho uje kwiyandikisha ntuzomenya bimenye hakiri kare, ngo mbushorire mu ingufu zawe zose ntuzomenya utemera ijambo nakubwiye. Ndabuze irantangira hose, inzira zose irazugara, ndapfa kugenda kwiyandikisha, barampa ikibanza. Mugabo ijwi rikambwira ati shakureke niko ntuzorenge, nta ntambuko uzova uteye wanyankiye, nije nakuremye, nije naguhamagaye, ntawe natumye, none uranyankiye ntuzorengana. Ndapfa kwiyandikisha, ndagenda shira mu mwete ndiga. Mugabo rero mu nyuma rero ibintu byose byanse, kuko je narigeze kuja gusiguza, narigeze gufata decision, kuko je ndakunda kugendera mu bintu ntahura neza. Ijwi rinsogereye gose, naciye mfata decision yo guhanuza abantu babiri. Nejo ubundi Imana iriko iraguhamagara, reka kuja kubaza abantu. Mfata umuntu twigana muri Iskamu yitwa Ndayishimiye Shadrack, ndamuvugiye ngaha kuko yingiriye neza, ni umuntu w'Imana wo muri Eglise Pentecote. Ndamubaza nti sha none ibintu je nguma numva by'ijwi rimpamagara, je nemere nibiki? Je none jewe ibi bintu wewe kubera n'umwana w'Imana arabwira ati reka kugwana n'Imana ntuzoyishobora. Akira Yesu hakiri kare, utaranuka, utaramererwa nabi, kuko ntawe uharira n'Imana ngo ayishobore. Uwo muntu ndamushimiye cyane, ndabivugiye kuri televiziyo kubera yuko ni umuntu abantu benshi bazi kandi w'umukristo mwiza cyane, umu-officier, umwizigirwa. Uwo muntu yarangiriye akamaro, bituma mfata inzira y'Imana. Mugabo jewe ivyo yambwiye sivyo nashaka. Je nariko ndondera umuntu yombwira ati reka genda ukumbe hajya nyine warusengera na hajya hariho Imana. Nibo bantu je nari nkeneye. Mugabo Shadrack iracambwira ibintu je ntashaka. Ndagenda mbaza undi muntu wundi wo mundana asengera yiga akumutanga muri university muri Tuwa, nawe nyine w'umusirikare. Ndamubwira nti sha ntuze mwene wacu, ndagusabye sha umfashe. Jewe numva ijwi riguma rimbwira ngo kizwa. Hanyuma wewe namushaka kubera yuko yashambugira ibyo nshaka. Yacambwira ati kumaho wari uri imbere. Uwo muntu acarambwira ati sha jewe navyo nomenya. Niho naciye mfata decision yo kuja gusiguza nose apostolique umwe yaserukira papa mu Burundi. Navuze nti ngomba ndondera umuntu yivye iby'Imana bihambaye twemera mu Burundi, ndondera umuntu aserukira papa basi. Wewe ndazi acambwira ibintu je nshaka. Yesu nashimye. Ndagenda hajya amaje kuri nosiatire hajya, murabona kuri 28 Novembre hajya niho yakorera hajya muzi. Ndafata bisi ndagenda nambara neza, je ngomba je kurondera nose apostolique umuntu aserukira papa niwe azi ivy'Imana. Ndagenda ngeze mu nzira ijwi rirambwira ngo usiguza nasiguze jewe. Ngenda ntamusiguje, Imana inkatishiriza mu ibarabara. Nico gituma biraryoshe kumenya gusiguza Imana. Nta mukristo atazi ibintu, utamenya iby'Imana ikuvuga ko mu mwanya fulani, ni nko kugenda imodoka yazimye amatara mu ijoro. Dukwiye kuba turi ahantu habona nyine. Ico gihe rero nguma ngwana n'Imana, ngenda ku ishuri kambwira ati ntuzomenya, gomba usubira inyuma. Hanyuma nkuko Imana yabimbwiye nyene ndatinda rero ni birebire cyane ntahe ndende. Muga ndatinda ndasugerezwa gose imbere n'inyuma, ibintu byanje byose biriyugara biranka byose. Imana insigira kuruwara hose rugara hose bwakisigaga kuruwara hose. Hanyuma rero
byase ibintu byanje naho naje kugura impuzu mu isoko ijwi ryarabwira ati iyo mpuzu uyitwara he hagiye naho unyura ku isi kubwira ati warankiye narumva ko nyene natangiriwe hose hanyuma rero ndavuga nti nta kundi mugabo mbaranya niga cyane hanyuma umunsi umwe ndiko ndiga mu masaa y'indwi y'ijoro mvuga nti je ngoma nkoresha ingufu zanje naho Imana yavuze ngo sinzomenya ntemenye kubera yuko ngozo kumvuna kubwiye ngo Yesu araganje uze wiyubare Yesu aganje muri wewe aganza amahera yawe akaganza decision n'impuzu zawe araziganza urashobora kwambara impuzu uyishikanye muri akubwira ati isi wawe uniyo kwanaka iyo aganje aganza byose aganza ama decision arashobora kubwira ati ntiwambara ubu uye singomba ko wambara ubu singomba kugaruka iyo Yesu aganje nicyo gitumeye ijambo rigoye abakristo bose bakwiye kurimenya aganza tête de décision akefasa tes rêves ira effacer mes rêves ibintu byose nari narateguye yabicishije mu murongo arafuta nazarashizemo iyindi rêve yiwe rero uko mabada bishikira niho umuntu ashobora kugira icyo bita plan parfait de Dieu dans la vie il efface tes rêves ibyo warose ibyo wapanze ibyo wagize gute kabyefasa rero icyo gihe meze nk'ubandanye niho rero igihe kimwe nari mwijoro niko ndiga abandi bagiye kuryama hajya saa y'indwi y'ijoro nawe ndafata ndagenda ngiye mu cyumba aho narara muri Iskam nshitseho nsanga n'umuhungu twaryamana bamuhaye ikonje yigiriye kugira ngo ibyo bintu bibe twe n'Imana gusa turi babiri icyo gituma no kuja mu ijuru nta kivunga mwijuru n'inzamba yakabangizo kungwa kumuntu kila mtu na Mungu wake. Ico gihe naciye nsanga uwo muhungu yavuye mu cyumba ndahashika ngeze ngaho numva nari naradundumiwe kwinjira muri Yesu si gufyina nta muntu yihana ariko aragiba ibazoka je mpora mbona abantu baje kwakira Yesu agenda aratwenga jegeze imfunguruzo ire ole hayiko Yesu si Yesu umuntu agiye kwakira Yesu bamwakira barira umuntu yihana ariko ararira ntibamwakira nta muvyeyi n'umwe avyara ariko aratwenga muze mubaze ndababona je bariko abavyeyi Yesu ashimwe abavyeyi bose bavyara bariko barababara bose nta sans exception wanze aravuga ati je nzogisha cesarienne naho bamushiramo anesthesie uzobazwa na anesthesie kuvuyemo utegezwe kubabara nta mwana aza atababara abonye ko byose byanse yarihebuye ijwi ry'Imana rigaruka kuri we araheza araryumvira kuri Michel sikubwiwe n'ubushobozi bw'igitangaza bwamimeje ivya Kristo iryo joro rero nshitse ndaryama mfise umubabaro byinshi none umuntu yangiye Imana yoreka ku mubabaro gute none narangiye Imana mugabo nza numva muri jewe ndabyemeye kubera natinya ya famille izo bivuga ko iki be Michel yagwaye sida ko iki yagiye umuntu akijijwe bavuga ati swati n'ubukene swati nukuburanirwa canke yagwaye sida ico gihe abantu bari bagwaye sida musanga ni ibintu birakomeye gose satani we yanyemeza ati bakabona Michel yakijijwe ni sida yamufashe canke agiye kurondera ibintu by'abakobwa n'ibindi rero iryo joro nyene sinibuka itari kumenya zari toki 16 hari mwaka wa 2002 niho naje numva mvuze ego ndavyemeye mukizwa ndavyemeye naho bazanira inko bakashira imbere yanje jewe ndemera bandasi uwo Yesu ndamwizeye jewe nta muntu yanyakirije Yesu mwe muyere niwe yaje anyemereza aho hantu nyene mvuze ngwegome naciye numva ikintu kimeze nk'ibarafu giciye mu mutwe kiramanuka gica muri jewe hose kiramanuka gushika mu birenge nja numva mahoro ntarasubira kumva n'umunsi wari ikibarafu kincamo kiramanuka ndumva une joie le bonheur que j'ai jamais senti nibaza ko mwijuru bizoba bishusha n'ivyo bintu yaramponjeje no ko nahabwa icyubahiro nzanumva ngize umunezero ndanezerwa ahantu Yesu yinjiye mu munezero ndio n'amabanga ndanezerwa cyane iryo joro haciye imyaka myinshi mugabo vy'ukuri naragize umunezero kuva ico gihe Dr Michel yuzuye amahoro n'umunezero ubuzima bwe bwarahindutse mu
umukenyezi wiwe ndetse n'uwo basanzwe bakorana barashingira intahe ayo mahoro n'umunezero vyuzuye muri Dr Michel. Ashitse abana baca bava hasi bakiruka kumusanganira, ego ntuzomubona ashavuye, ntuzomubona afise umwikomo, naho bari mu bihe bigoye wewe yamana umunezero. Nico kintu kidukorako cyane ngaha muhira, niyo turiko turatera inkuru n'abana barabizi, ashitse baca bumva biko banezerewe cyane. Michel no kuvuga ko n'umuntu w'umutezi w'inkuru cyane, ari muri baba bantu bita mu gifaransa ba extraverti, n'ubwoko bw'abantu Imana yaremye bagaragaza ibigumbagumba n'ibishobisho byoroshe. No kuvuga rero muri iyo ngabire arayikoresha cyane, iyo ageze ahantu usanga ariko baratwenga, iyo ageze ahantu ariko barashwana usanga bumvikanye, kandi ntushobora kudekoda cyangwa ngo urabe ico yakoze kugira ngo abantu bashobore gusubirana batwenge baryoherwe. Iyo nk'ubu uri nk'umuntu uri nko mu bibazo canke uwo munsi utagenze neza, hanyuma ukamwiganira ingene vyagenze, urashobora kuruhuka iyo uri kumwe nawe kuko arakudugiriza umunezero, ukumva yuko nawe we umerewe neza muri kumwe. Si muri ba bantu usanga muri kumwe bakubwira amajambo mabi, ntazi kuvuga amajambo mabi mu buzima, avuga amajambo yo gutera intege, amajambo yo kwankuraja. Ego umunezero wiwe twese uradushikira, turabamurako. Michel biraryoshe gukorana nawe, n'umuntu azi gushiraho ikirere gituma abo bari kumwe banezerwa, icyo twokita environnement favorable mu gifaransa. Gukorana na Michel je ngomba kubwira ko urabona nk'umukozi wese turafata amakonje, iyo mfashe akaruhuko kuja kuruhuka, hari igihe nsanga naje ku kazi kandi atashije gukora, kugira ndamurabe gusa ndamurabuza amanja ngenda. No kuvuga ko n'umuntu muri we afise icyo twokwita mu gifaransa ikiryoha ni wa muntu iyo muri kumwe usanga uri kuratwenga. Icyo gihe rero ikirazirambwira ngo niwangumako nzogushira hejuru, niwangumako irambwira byinshi, irambwira protection, irambwira provision, irambwira kitangura kumbwira no tuzobana, irambwira byinshi cyane rwose cyane. Niho namenye yuko Imana ariyo itora umuntu babana no muntu. Nzobivuga ikindi gihe ngirango mugabo icyo gihe ikitangura kumpa amasezerano, ndayandika, ubu ndiko ngendera mu bintu nabwiwe muri 2006, ubu turi muri 2022, kubera yuko Imana n'umwizigirwa. Nagiye ndandika muri carnet, nandika, ubu ndashira covid gusa, ndashira covid. Rero Imana ingirira neza, nkagira umunezero, amajambo Imana yagiye imbwira nza ndayandika. Rero uko niko twahuye n'Imana, hambuze mu ncamake kuko Imana iragutse cyane, Imana igoheze cyane. Ndafise ikintu ndamwifuriza cyane gose kandi gikomeye, nama ndamusengera ku Mana, nuko uko yatanguye urugendo rwo kwizera azorubandanye kandi arusozera amahoro. Mu buzima umuntu ashobora kugira amahisite canke agashika ku bintu bikomeye cyane, ariko iyo umuntu atabandanije n'Imana hari igihe bishobora kutagenda neza. Ariko icyo ndamwifuriza cya mbere nuko akwiye kubandanya urugendo rwo kwizera, ntatirimuke, azoshike mu ijuru nkuko yama abigambiriye kuzoshikayo. Imana ishimwe kizi kwigarurira abayo, ishimwe ko yarokoye Michel mu kutamenya no mu kutizera umwami Yesu mu bugarariji bwari bumugize. Ubu buri kurakurikira ino ntahe, nawe wibaza ko ibyawe ari byiza, ko ataca ukora, ko umwami Yesu adakenewe mu buzima bwawe kubera ko wibaza yuko uri ntungane. Umwami Yesu uno munsi aragutumirira kumwizera, mu kumwakira, mu kumugira uwa mbere mu buzima bwawe. Woba canke umeze nka Michel, aho wibaza yuko ibikorwa byawe ari byiza, ivyo ukora byose bishobora kwemerwa n'umwami Yesu, ariko ijambo ry'Imana riragutumirira guhinduka, kuko ubuntu aribwo bwadukijije kubwo kwizera, navyo nyene bitavuye kuri twebwe, ariko byavuye ku ngabire y'Imana, ntivyanavuye no ku bikorwa vyacu kugira ngo hoye uwirarira. Ni na hano duce dusozerera ikiganiro cacu cuno munsi c'intahe. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muragikurikira, iki kaba ari igice ca mbere.
igice cya kabiri c'intahe ya Dr Michel Nsabiyumva mukaba muzogikurikira ubukurikira aho azovuga ivy'Imana yamukoreye, aho azovuga amasezerano Imana yamuhaye uno musi ingene ariko arayagendera. Mugire ibihe vyiza, ubuntu bw'Imana bugwire mu miryango yanyu, ubuntu bw'Imana bugwire muri mwebwe. Murakoze.